utamba ukavuga uti baba wanguye kure yewe baba Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Nuko twongere tubaramutse amaro y'Imana nshuti namwe bakunze ibiganiro cya kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Unundi munsi turi kumwe namwe, muri kumwe natwe, tubakunda mwese mukadukunda twese, turi batatu badatana mu ndagano. Nkuko mubibona uno munsi ni kwa kundi nyine ndi kumwe n'abamwe twari kumwe ubushitse kanongere mbere buryo bwaje nk'ibisanzwe ndi kumwe na Genevieve. Tukuramutse tubene ikaze. Murakoze cyane, ndaramukije bariko baradukurikirana. Ni niyo kwizera Genevieve. Murakoze cyane, ndakuba ndi kumwe kandi na Parfait. Turakuramukije. Murakoze cyane, ndaramukije bariko baradukurikirana. Ni Parfait indutira byose. Yandutiye byose abisi bose bakunda kamutitara nayo munsi. Ibafu ndi kumwe n'umwigeme mugufi muremure yonzatse boshe yera kirabura ni Bella. Turakora mu gihe Bella. Mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye. Amazina najya nyine Ineza Bella Gloria. Kandi uce wariye urumva ukaje kuno karongorotse. Bisa navyo. Bisa navyo uriye urariye utariye nturiye. Nabo tuzakora turi kumwe muri kino kiganiro. Namwe muraza ko batumire bacu mu kutwandikira muri commentaire. Nike nimero twaguhaye nyene uyi telefone ko utanga intererano yawe kugira ngo dufasha iyi ministry gushigikira cayo baco gufasha imfuvyi n'abapfakazi n'abatishoboye. Nuko kuri mikoro ya mbere nico nyene Protet turakingiwe. Ashobora kunyita Mr. Poro. Ubuherutse twari kumwe na Dennis Rwanambara dufata amasanamu. Ariko munavuga ati naje ngoma gushira mu ngufu zajogira na amasanamu ameze neza. Nuko niwe turi kumwe. Nawabwira ngo genda hariya nyene hariya kuri channel yiwe. Hariyo filime nziza ariko arakora. Abiza umwete n'ishaka no bwira ibintu bitatu. Nawe ugire subscribe kuri ya channel. Arabijya filime nziza yisinzira y'urupfu. Tuzomutumira hano umunsi umwe tubwire inzira y'urupfu hagiye bimeze gute. Sinzi iyo ni message yagomvye gutanga acishije mu ireresi y'isi inzira y'urupfu. Ariko namwe turi kumwe 5 kuri 5 aho muri hose tugumane. Kora subscribe, gira partage, gira comment, tututeri intege cyangwa tubwire uti kafijya bintu vraiment hindura gira gutya. Murabona mu bizana bihengamye hengamura ibigufi bigire birebire mu bigire bigufi ivyonze mu bivyibushe. Suko none reka twinjire neza na neza muri kino kiganiro nakano karirimbo keza ka Ambassador nahuye na Mesia kuva muri kora ya Adventiste hariya umviriza nawe warahuye na Mesia. Sibisanzwe
muri wa mwanya mwiza wo guhimbaza tutazira Imana tuvuga ubukuru bwayo. Hano hafise amazina akomakomeye, ariko bano barinjira tubwira ngo amazina yose meza na yandi umviriza. Majina yote mazuri ni yako, Jehova muumbaji wangu. Oh yeah. Nikupe jina gani, kwani kila la kheri ni upekee wako. Majina yote mazuri ni yako, Jehova muumbaji wangu. Babyita bandika bandua. Nikupe jina gani, kwani kila la kheri ni upekee wako. Tuimbe twese. Majina yote mazuri ni yako, Jehova muumbaji wangu. Yo twifate ku mutima abantu. Nikupe jina gani, kwani kila la kheri ni upekee wako. Majina yote mazuri ni yako,
bwiza tukaja mu bundi baheza kutubwira ngo amazina meza yose na ya Kristo Imana Data wapangahe wakoze twese naje ndimwo kandi muri twitwa Chacha nine tumuramutsa yavuze ngo Yesu yagiriye neza nanje ndimwo uwo Yesu yagiriye neza nanje ndimwo uwo Yesu yahetsagiye nanje ndimwo karagaciye iravuga ngo iki inyenyeri ukwezi n'izuba aha ubuzima bwazo Imana yabushize mu isanzu ngo hehe Imana ibushira mu butaka womukuramo ikimera kiza cyose wari ku buzima isoko y'ubuzima bwawe ngwiri mu Mana ngo nta Mana nta buzima ahubwo mu kupanira mutakomya amashimo muri mu ruhimbi yakomye yatagiye ntabwo ufite nta buzima sino uzabona Imana icyubahiro twagiye ariko Mana yaje ase
makaru k'intsinzi ubwira Imana ngo ntunde kure bimana utayifise wobaho bigakunda bera utafise Imana wobaho ufise amafaranga wobaho oya nukuri nubwo utafise Imana ubise inoti inoti zikora ku isi gusa tumbari umviriza Yesu yo tureka kuja yo tureka tukaba Arabantu bafite urutamaro Arabantu bafite urutamaro Jean Ushari Agapira Agaspoti Amasanga mutuzamure Niba wari kumwe natwe mutuzamure Turebegana Abavyeyi bacu bamama bacu Muzamure k'ikimenyetso Cyo gusaba Imana Cyo kwiga Imana mutitweko aho uri nawe utambe Igisubizo ministry ari Kampala hano bakora konsere nziza cyane ubona ko nazi dushize mu mudu ni mudu parfait karame abutaze moki mu Kinyarwanda nitso nukora mwabyumvise iyi ni igisubizo murayizi indirimbo yarabafashije natwe yaradufashije hari mu igrisi wanyene muvuga muti muri ruwanje iyi tutayikubise umenga ni twatatiriye twayibatse ni rero hano kugira ngo Genevieve Parfaite na Bera batubwire niki ukuruye muri no ndirimbo bwana yani bwana bari umugabo bibi Parfaite Chomwe muri yo ndirimbo nuko Imana idufise atamana nta buzima muri make Imana tutayifise ntitwobaho Genevieve nawe ni kubyumva neza cyane yagera kamikoro arakunda kwemeza umutwe ati neza cyane kubera ko Imana niyituma duhema niyituma dutambuka niyituma nyene twumva tumerewe neza urumva mu gihe yo bitahari natwe ntitwoba yavuze ngo arahiriwe ubizigira uhoraho ngo akaca n'ibyizigiro byiwe nyine ngo umuntu azuba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi acamanga igihe cacu kandi niba ibyacu ntibyuma cyazokora cyose kizomuberako ubu n'umuntu yizigiye Imana uhoraho tugende kwa Bera kumwe urashonje oya amakuru y'inzara ayo ufise cyakoze aho niho nta makuru ufise nta makuru y'inzara ayo ntugira namba uri muri amwe bango Yesu yarishe umwaka na cyane cyane indirimbo itubwiye ngo ntunde kure Mana we kuko ntagufise nta buzima sinobaho nawe ni kubyumva none nobuzwa niki kubyumva nk'uko kandi ndabizi yuko ari ngombwa yuko bimera nk'uko mu binyerekero mu gusiba twagiye icyo mbona umwe wese nagaragaza umwe wese abigaragaza turabe koko nimba ayinezererwa iyo Mana
abigaragaze yuko iyo mana batari kumwe ko atabuzima yogira batwa dutambara rero hariya twagiye anabi soreka tena soretse nizimorokane ngatawe kandi bose mbere yako abaje nabura abari bo utangura yamabati ndayagurura nta kibazo suma ndamena numvise amashisi ntamba Perfect umayanga. Nawe ya unda baba yangu anyakono mama yangu afitaniye beef. Wao saa 3. Wago kubisabira mwana. Ingate ngeje nataka amanota twejeje perfect. Na hanyene na. Ulia nawe naye haya muranganya mwese kubari gutambadide impamvu namuhera imwe n'inusu ikizo nta mpamvu babisaba nabona mwari bataza banatuga jewe sinabona ingene ariko aratamba nabona impuzu yonyene dore natakanga ya mwera ni kibazo c'amaso yawe oya kabisa kubera ndi muto muto oya kibazo c'amaso yawe ataravye nugarabura koze cyane karagaciye mama nota yo tuzoyaroga mwicuru twakora ito datagomba naburi ko dukurikirana bakora ito datagomba amanota ni ariya mwicuru ariko ndazi ko banezerewe kandi Kristo nawe hagera tunezereza tupfa hariya muri gisubizo tugaruka hano bamwita Boni Maitege mukadiho kitonze avuga ati
ati wewe byagoranye ugakubitwa n'ubuzima ibi nabira bikakwivangamwo tambuka umengo uriko subira inyuma kandi uzi kuri kuraje imbere ati ni wizera Imana ari umunsi nawe uzororanirwa mwumvirize Bonne Mwayitege namo mutumvike Ikirundi mutumvike Kiswahili avuze ngo mwamini Mungu ipo siku utafanikiwa avuze ngo ni wizera Imana ariho umunsi nawe uzororanirwa ayo majambo namwe ni muyature mu Kiswahili bicira berano ko mubivuze mu izina rya Yesu Kristo amen. Bamwita Bonne Mwayitege muramuzi indirimbo ziwe nyinshi n'umukozi w'Imana ava mu gihugu cya Tanzania aramaze no kugendera igihugu cy'u Burundi inshuro zirenga imwe twarabonye mu gikorane cyo kuri ETS mu Kamenge ari kumwe na Rozema hano n'uwitwa Theogene wo mu Rwanda murabazi bakoze byinshi mu muziki uhimbaza Imana abone tureka kubashimira tunabakeza ariko kandi tunababwira yuko ikari cyo giye ku Barundi namwe mupfe mu byo murimwo zanzamuke wicukire gutazana no guhimbaza Imana tunageze abarinzi Barundi bariko barabikora neza mu minsi tuzobazana abandi baririmbyi tuvuze indirimbo zabo tugumane gusa gatano kuri kagenzi kako tupfariya kwa Theogene ni yubawe narika muvuze namupenda sana tuko kwa Bonne Mwayitege kuva mu gihugu cya Tanzania twinjira neza na neza umviriza aba mombazi gituma nasoretse ikingoma ndakibere badusubiramo akarimbo karimwe n'umukozi w'Imana Munishi umviriza marebo sobeka zikigoro
Twitchy. Bagiye. Twaremwe mwishusho yiwe yayo wewe twagiye afata indirimbo z'abantu batandukanye aravuga ati ndazegeranya ndatsitsane mwese mwese mupirita funga mukanda wewe ahuri na utamba ukavuga uti baba wanguye kure yewe baba atamba basobetse gusa abandi basobetse ku ruhande batamba bakatika mauno kira turabe nawe arufete nawe kata wewe Yeah.
turabwira tuti nema yako ambica kijwi wewe kijwi megane cyariya hirya hariya ntavuze ariko muri maneza yuko ariko radufasha twinjiza neza umwanya wo gutazira aho umuntu wese atamba atibaniye akamenya ngo Yesu yarangiriye neza reka ndamutambire abatambira mu tubare baratamba Kinyarwanda batwita tubyinira kandi turacyari mu gihugu cya Kongo turazanye undi muririmvyikazi umve Niringara Opareri ni Louange abakora Louange muri Eglise bayibazaniye hano muri Transmission of Ministry TV mukubite mutambe mwebwe muri hano namwe muri ko muradukurikirana baradusigiye akaisimentale ko gutamba tamba twagiye iragoye gutamba utasobetse Amashimwe kuri Bera. Tena tena nawe genda. Perfect. Wagenda cyo kuhaga. Ragiye kwa perfect.
namwe bakozi bariko baradukurikirana akaryoshye ndigahora mwitaba nakundi kundi ariko je nevyeve ngene muri formation usubire buke kutamba sitire y'ikisebeni ariko atayashobise vrima warumye canke nuko nyene utatanze wadusondetse nicerekana ko twakuze kera kera wari mawe nyina wacamse nanyine twese tubisi yashobetse uko nyene ubona nyine twe turabana yebwe murabubu turaba kera twari parfait sawa ana tubeshe kwe aratubesheye twe turabubu turacafise akabiri kanonotse tumwite wa kera ni wa kera wararambye reka tugende kwa Bera nawe Bera Oui. dusozera kino kiganiro widoga nyene iminsi myinshi utagikoma mani nzamba tukikuzanira ukubita niyashirira Natamvye nukuri. Sinzi impamvu nyene sinzi ingene vyagenze. Ariko nimba mubona atayashuye cyane nabizi. Sukuma ahubwo no kumagara. nukugira gute muri maka batabiti yaje nimwumye mwarumaganye sha Imana irababona reka tubashimire ko mwabonye ati muri kino kiganiro ca show kuko musanzwe mubizi ni hop show reka tubashimire dushimire Denigwa Ntambara twari kumwe mu buhinga bw'izima canke inyuma ya kamera duha amasanamu ameze neza anadutumira kuja kuri channel yiwe ya YouTube tuhasanga inzira y'urupfu n'andi mafilime menshi atandukanye ashobora gutegura akanadushikiriza tugire subscribe nyene tugire tiza dutegura bidushikire no muri Tracy Soap Ministry TV turabwira tuti bana nyamukora subscribe partage na comment cyane kugira ngo dushigikire ca civugo kigwamo gufasha imfuvyi abapfakazi abapfakazi n'abantu banikora ni kimwe mu bimenyetso by'urukundo. Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.